Yesu nashimwe bene data, ndasubiye kugaruka kubandanya kuri ca cigwa twariko, icigwa ndi buvuge ngo icigwa c'urugo canke kwitegurira urugo. Imana ishimwe. Iki rero ni igice ca kabiri, reka mbanze nsenga Imana. Urakoze mwami wacu Yesu, haleluya. Ndagushimira ko uri umukoci mwiza, Mana yo mwijuru. Mpwemu yera ndakwinginze, abari waza kumfasha kugira ngo mwami Yesu nshobore kwigisha bene data nabo babigenze neza, kandi ivyabo bizobagendekere neza. Ndabigushimiye kuri umwami wumva kandi uza kumfasha, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Nizere ko igice ca mbere cabafashije. Ku gice ca mbere twariko turavuga ku vyerekeye ingene umuntu yotora canke yosenga, yorondera uwo bazokubakana. Iki gice ca kabiri rero naco tugomba kurabira hamwe urugendo rwo muri fiançailles. Urugendo rwo muri fiançailles gushika itariki yo kugira ubukwe. Urwo rugendo rero rwo muri fiançailles, ubu rero dusipoze ko umufiance wamaze kumuronka, mwamaze kuganira, mwamaze kwemezanya, ubu muri mu rugendo rero. Imana ishimwe. Muri urwo rugendo ni urugendo rw'umunezero d'abord, kuko waronse uw'umutima wawe wari ugomba, kandi waronse uwasengeye, wagize Imana ukamubaza kandi akemera. Imana nishimwe, nawe akakwemera, nawe ukamwemerera. Muri urwo rugendo rero muba mutanguye, rurimwo ivyigwa vyinshi. Rurimwo d'abord kugenda mumenyana buke buke, umuntu akamenya ivyo uwundi akunda, uwundi akamenya ivyo uwundi yanka, kandi atari uko umubwiye ngo mbwira ngo ico wanka, mbwira ico ukunda. Burya umwanya mumarana niwe uzokwereka ico yanka n'ico akunda. Mushobora kuba mwahanye rendez-vous, mukavuga muti tuze kuduhurira hanaka, hanyuma ya rendez-vous za saha mwahanye kumbure bigashika ugasanga umwe yahashitse kare, ubundi ya masaha ntiyayubahirije. Ako n'akarorero. Ingene rero mumenyana, nukumenyana ingene umuntu ameze. Kubera yuko wacerewe, icambere mbese uyo muntu ko yacerewe yasavye imbabazi, akavuga ati pardon, byangoye gutya, bus nari nayibuze, canke naho nari nagomvye kuza ku masaha iki n'iki kirangora. Urumva ya myitozo yo kubana muyitangurira aho nyene. Imyitozo yo kubana muyitangurira ku ubuzima bwo kubana nyene, kuko mwavuganye ko muhurira ahantu, niba ataje mu masaha mwavuganye, kwa kubana gusaba ko abanza kugusobanurira kubera iki ataje mu masaha mwavuganye. Mbese n'agasuzuguro yagize. Ako gasuzuguro watanguye mutarabana, nimwabanaho bizogenda gute? Ariko niwumva ko uciye akubarira ati mbabarira byabaye gutya nabitewe n'iki, uca wumva ko ari umuntu no muri kazoza ari umuntu ameze gutyo. Aho ushobora kubona uwundi ingene ashobora guca ashavura, agashavura nyene, agashavura Mana we, uca umenya uti uyu muntu iki kintu kiramubabaza cane, nzocitwararike. Uyu muntu n'umuntu ari strict, n'umuntu ameze uku kera ukaba wamumenye. Rero muri urwo rugendo rwo muri fiançailles, ni urugendo rwo kwigana, ni urugendo rwo kuraba umwe ico akunda n'ico yanka.
hanyuma ikindi naco muri urwo rugendo rwo muri fiyansaye, uko iminsi igenda niko murushirizaho gukundana, canke naho uko iminsi igenda niko murushirizaho kubona yuko uyu muntu ntibikunda ko tuzobana, uyu muntu ntibikunda pe. Muri urwo rugendo rero niho vyose ugenda urabisobanukirwa, kuko kare mwaravuganye, ubu rero muri mu rugendo rwo kubana, ubu urya mwanya mubana mutelefonana, muyaga, uko muyaga ingene yishura, donc kurya kose n'utuntu duto duto tugenda turakwereka uko ameze aho. Hanyuma ikindi naco mbona ciza nuko muri abantu basenga, igihe cose mwokwama musenga, ugasenga uti Imana mpishurire uyu muntu, Imana mpishurire uyu muntu, Imana nyereka uyu muntu, munyereke uko ameze, munyereke. Kuko nasanze muri fiyansaye abantu bagira tendance yo kunyegeza leur côté faible, bagira tendance yo ngo ntambone ko ndi umuntu ashavura, ntambone ko ndi umuntu umeze gutya, ntambone oya. Mu gihe ca fiyansaye n'igihe umuntu wese akwiye kwirekura akavuga uko ameze, akerekana uko ameze, kugira ngo numukunda nimwabana uzomenye uti mbana n'umuntu ameze uko, mbana n'umuntu ameze uko. Imana ishimwe. Hamwe no gusenga rero umwami Imana azorushizaho kugira kuza araguhishurira kariya na kariya na kariya utaruzi. Hanyuma ikindi naco novuga, muri periode ya fiyansaye ni periode igoye, kuko deja muba mwamaze gukundana, mu mutima ewe ari umuriro waka, hanyuma mukaba mushoboye kwegerana mukaganira. Aho ni hahandi satani aca agerageza gukora yakitiva muri wewe, akakitiva umururumba w'urukundo, ugasanga abantu benshi bahavuye bagwa mu vyaha kandi bari bubaha Imana. Ariko iriya moye yo kwevita ivyo bintu. Uti gute? Icambere hoho mukundana, inofopa kuja ahantu mwinyegeje, ahantu nyene ubona ko ari zombre nyene danger, ari zone danger. No, ntibikwiye ko mugenda ahantu mukamara ahantu nyene muri mwenyene cane. Oya, niba mugomba kuganira, ganirira aho abandi bantu bari. Tuvuge hari nko muri restaurant, tuvuge urumva mwicaye nkajya nta wundi aba begereye, mugabo mubana w'ahantu kameme habona. Hanyuma hari ibintu byinshi iyo abantu bamaze gukundana, urukundo rubakwega cane. Rero urwo rukundo rubakweze cane, satani nyene akaca ashaka kwinjiriramwo. Ariko byose mubigendanamwo n'ubwenge. Muzokunda kubona cane kenshi iyo ugiye kumuramutsa, ugiye kuramutsa uwo musore mukundana, tuvuge ugiye kumuramutsa, uzosanga nyene kenshi ukunda kujana n'uwundi muntu, ntiwijane wenyene. Canke uwo musore akaza kukuramutsa akazana n'uwundi. Ivyo ni ibintu bisanzwe, kuko kuramutsa muramukanya, mukaganira, mukatwenga, mukagira ante gutyo. Rero ikintu umuntu akwiye kwirinda cane ni ukuba muri babiri umwanya muremure kandi muri ahantu hihishije. Nagiye asanga abantu benshi barakora ibyaha, kandi ico ngira ko mbwira n'abandi benshi bamaze kubaka bari mu ngo zabo, hariho icaha Imana yampishuriye abantu benshi bakora canke bakoze utabihishuye na mpwemu yera ntiwoshaka no kuba waravyihanye. Iki caha c'amakaresi,
abantu baba intellectuel hari ukuntu bumva umenga bo ibyaha ntibibakorako ukamenga ibyaha barabirenganya. Mwene da ngire ko ndakubarira imbere y'Imana isumba byose, niba mu gihe ca fiançailles waragize amakarese mwe n'umufiance wawe, niba utabyihanye imbere y'Uhoraho Imana waracumuye, ugende wihana. Ikindi naco hariho abandi bakora bagashika kure, ugasanga aragiye arayeyo bakararana bataragira ubukwe. Kurarana mutaragira ubukwe ushobora kumbara uti nta byaha mwakoze. Koko ntabyo mwakoze, ko ntabyo mwakora muri abantu b'Imana. Bwa bicucu ikintu cagutumye urarayo ni giki? Ushobora kuba wabitewe nuko mwagomba gupanga ivy'urubanza, canke ushobora kuba wabitewe nuko mwagiye ahantu ku rugendo bukabirira ko mukaba oblige kurarana. Narindi ko ndavuga rero nti niba wararyamanye n'uwo mufiance wawe hataragera ko mugira mariage mukararana, ico kintu ni icaha kibi imbere y'Imana. Nariko ndavuga ntibishobora kuba tuvuge byabaye mwagiye nko ku rubanza, tuvuge mukabura aho murara bakabaraza hamwe aho, canke naho bishobora kuba mwariko murategura urubanza hanyuma rero kubera mwariko murategura mukabirirana mukarara hamwe. Uko vyoba bisa kose, wa muntu niba warararanye n'umufiance wawe mutaragira mariage, ico kintu uzocihana imbere y'Imana. Ndabivuze ndabisubiyemwo, niba warabikoze ukaba uyu munsi wubatse ufisa abakwe n'abakazana ariko ukaba utigeze ucihana, uje imbere y'Imana wihane, usaba Imana imbabazi, icaha cawe gihanagurwe. Ataraho naho ico caha kizogutangira. Ibi ndabivuze kumbure karagaciyemwo, ariko ni kubera turikiri muri periode ya fiançailles, turiko turafasha bene data uko bakwiye kugenda muri no rugendo. Muri uru rugendo rwa fiançailles muri abantu b'Imana, n'igihe ni umwanya mwiza wo kwirinda, umwanya mwiza wo kubana mufashanya muri urwo rugendo, ariko mwirinda, mukirinda ibyaha by'ubusambanyi cane cane, kuko aho hantu niho Satani agomba gukorera cane. Rero igihe rero muriko murategura ibyo byose mukwiye kandi kuganira neza, vyirambuye, mukaganira, umuntu wese akabwira ukabwira mugenzi we uko ari no kuvuga iki. Hari abantu baba bafise histoire ndende inyuma yabo, tuvuga ugasanga yari yarakundanye n'uwundi mukobwa akamukomeretsa, akagira igikomere mu mutima, yamuhevye agakomereka, canke ugasanga umukobwa nawe nyene yari yarakundanye n'uwundi, canke naho yaravyaye afise umwana muhira, canke ibintu vyinshi uko nyene biri. Mubiyange neza kugira ngo mugende kubakana ata ama surprise azobaho mwamaze kubakana, kuko uko kubiyaga neza bituma umuntu yiyangaja abizi, akemera kubandanya urwo rugendo abizi neza. Imana rero ibahezagire, Imana ibafashe muri urwo rugendo rwa fiançailles, mwirinde icaha, mwirinde ibyaha by'ubusambanyi bya forme iyo ariyo yose. Ubu muri ibi bihe abantu bitwa ngo barakundanye, usanga nyene umenga ibyaha by'ubusambanyi bobo ntibibaraba. Ugasanga abantu aya makahese nariko ndavuga, ugasanga abantu barasambanira ku matelefone, ugasanga ibintu by'ubupfu
byinshi, ariko niba waramenye Imana, teramira urugo rwawe, teramira fiyansaye yawe, uyiteramire cyane, usenga, mwirinda, muganira byose kandi musengeranirana, kandi muyaga mu buryo bw'uko ata zone d'ombre isigara muri mwebwe, kugira ngo muzokubaka urugo rwiza. Kuko iyo mwubakiye ku rugo rufise amahwa n'imitovu, nta kindi kizokwama atari y'amahwa n'imitovu. kuko uko mugerageza kubivuga, noneho nimwaja mu rugo, ahubwo bizocipuka, bizoca bikura, musange ibintu biriko biraduga, mbega ibi twabiteye ryari? Ntimwabiteye, ahubwo mwavyubakiyeko. Rero nimuyage neza muri fiyansaye, mube ouvert, umwugurukire n'abakugurukire, muyage neza, mubiganireko, mwumve uko vyomera. Nanone ushaka kugira sondage, nko muriko muraganira, kamubwira uti mbe nk'uyu usanze umuntu, ugasanga umuntu afise umwana muhira, we wobigenza gute? Nk'akarorero, hari aho woca usanga ngo yawe kakakangwaje ntavyo nokwemera, aho rero niho woca uvuga uti tiyamara jewe rega bwa bundi je ndafise umwana. Nk'akarorero, akavyemera vyemeye canke atavyemeye nawe akabireka, kuko uwawe ntiyoguhebeshwa ngo nuko ufise umwana, ari uwawe Imana yakugeneye, ahubwo yoca agiharura nk'ikintu positif, akavuga ati bwa wundi aravyara, bwa muri singumba, agaca anezerwa ahubwo iyo ari uwawe. Ariko iyo atari uwawe avuga ati rero Imana ibafashe muri urwo rugendo rwa fiyansaye. Rero bwa fiyansaye, mwirinde ubusambanyi, mwirinde kuryamana, mwirinde kuryamana. Sindiko ndavuga ko mwoca mukora acte sexuelle, mushobora kuryamana nta acte sexuelle mwakoze, mugabo muri uko kuryamana ugasanga ni mu ya makarese y'ibya biki, ngo none ngo sikazi nambaye impuzu, sikazi Yesu Kristo abarinde, Yesu Kristo abateramire. Fiyansaye yanyu uhoraho Imana iteramire, mubeho musenga, mubeho mukundana, mubeho muganira byose neza, kandi byose bizogenda neza. Imana data ibaha umugisha. Yari Françoise Habonayo rero mwari kumwe, ariko ndabaganiriza ingene umuntu akwiye kwifata muri fiyansaye, ingene umuntu akwiye kugenda muri fiyansaye, kugira ngo iyo periode ya fiyansaye igende neza, mushike muri periode yo kubana. Muri video iza gukurikira ninaronka umwanya canke hirya y'ejo, tuzoganira rero urugendo rwo mu rugo mwamaze kurushikamwo. Imana nibahezagire, Imana nibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe, amen. Mana urakoze, haleluya, urakoze ku bwa bene data turiko turaganira, kugira ngo Mwami Yesu uru rugendo rwabo rwa fiyansaye rumere neza, urugendo rwabo Mwami rwo kumenyana rugende neza, uru rugendo rwabo Mana rwo kwitegura rugende neza. Yesu birashoboka nkaba mvuze bike, ariko hari byinshi bagomba ko ndababwira, ariko ndakwinginze kugira ngo ushishikare kumfasha, kandi nabo ushishikare kubakomeza no kubigisha, byose bigende neza uko ugomba, mu izina ryawe ryera Yesu, amen.